Mwaramutse ikibazo c'umuntu hano yambajije ibibazo bibiri kumbure bisa iki yavuze ati bonjour chef muraho hama sinshatse kwidondora nakumenye jewe cane nashaka ndababaze muze mumfashe gutahura iki kibazo rimwe kubera iki abantu bamaze gutera imbere bavuye mu bihugu vyo hanze bakazana amatungo mu gihugu bakaguha akazi ubakorere bahemba intica ntikize boje nibaza ko abori babandi bavuga ngo iyo wavuye ntihakuva inyuma umurundi kumbure niyo dukize tugumana umwina sino mu vy'ukuri umuntu avuye hanze akaja i Burundi afise amatungo yagomba guhemba ayarenze gato ayo umuntu ari gukorera uri mu Burundi kubera mu bisanzwe ayafise si kubera ari bundi buhinga kimwe no kubera yafise ariko ikindi kubera wobanye mu bihugu ubona yuko agateka ka muntu kubahirizwa mu gateka ka muntu burya udafise amafaranga agateka ka muntu nikaba kubahirijwe canke uhembwa ubusabusa ari no mpamvu ubona nk'abantu bakora n'abazungu usanga bavyishimira kubera bahemba un peu plus que umuntu local canke bakora amashirika mpuzamakungu usanga bahemba amafaranga meza ugereranyije n'abakora amashirika yo mu Burundi nubwo harimo kuko bayafise no kandi babumva yuko ugomba guhemba umuntu cyo bita living wage amafaranga ashobora kumutunga mbere wanashaka ibihugu bijamo abazungu benshi za Philippines za Amerika Latine za Thailand usanga ahantu hari abazungu hari abaturiste abantu baje kenshi kubera umuzungu araguha tip umuzungu usanga kwaza bavuga ngo none nibe y'abazungu nibe y'abirabure ko baraze ko umuzungu canke y'abarokale ntabwo ari necessairement abaroko ntabwo necessairement abarabirabure kubera abazungu baba yafise kandi kenshi na kenshi bafise agatima ko gutanga no kugira impuhwe z'undi muntu so we naza ko ari ka particulier naza ko umuntu yoba yaramumwina en general naza ko umuntu avuye hanze akaza mu Burundi afise amafaranga aza guhemba uwo muco kimwe n'abandi ariko kenshi nibaza ko zosanga hari uturusho ufise ugereranyije n'umuntu afise makeyi niko je ndavyibaza mugabo wa experience wawe ntayo nzi ica kabiri ariko intica ntikize yumva ko abakurenganije intica ntikize no kuvuga ntaca kumariya kukazi ntaco kakumariye ica kavuze ngo ikindi kuki iyo uriko urababwira nawe ko ufise indoto yo gusohoka igihugu bakwamirira hejuru batigera bashaka ko nawe woja kuronderera nabo nkuko barondeye bo muri make ivyo nibaza ko ari kapaka we sinzi situation urimwo nabonye sinzi situation babayemwo mugabo jewe novuga yuko akanyoni katagurutse katamenya iyo bweze ikindi kumbure wari umukozi mwiza bagashaka kutakurekura nako arundi bashaka kuzibiranira sino yes nta cobuza yuko umuntu aja kwironderera sinzi impamvu je naza ko yari kayi wawe utovuga ngo ni generalize ego nivyo mu bantu bazibira ndibuka ko no kuri university hari umunyeshuri yiza kumbwira ko yashatse kuronka bourse mugabo umuprofesseur we akamwankira no yari mu junior lecturer yari donc yari umwarimu akitanguye yaronse bourse undi mwarimu chef we ngo none ngo ivyo mugende ngo yo mutazi bo harimo bazeho usanga ariko bazibira ko abandi batangura kuja kurondeza nibaza ko ivyo vyagushikiye atari bishikira abantu bose nta kuntu wagiye hanze ukagira amahirwe ukagaruka ugatanga gukoresha abandi hanyuma ubonye umuntu agiye kuja hanze ukamuzibira kumbure nkaje ndashobora kubwira nti aha ba careful uragaba aha hari imitego hajya hari imitego ukagenda uyizi mugabo kuzibira vyo numva abakurenganije ko yakeshi na keshi nasanze uburundi tu bihugu vya nyuma bikenye ibihugu byinshi ugiyemo usanga bashoboye kwisununura nubwo kubitira hikenya ukagaruka usanga hari ibintu byinshi wize rwabo rurimi rw'icongezo ushobora gukoresha cyangwa igiswahili ushobora gukoresha kwabo kuni kuntu kukwidebruya ibintu technique usanga zihari je muntu wambaye nyikishe internet yaravuye Nairobi so pretty much usotse hanze uwo mwe uvaho wize niyo tozana amafaranga uzana experience sivuze knowledge knowledge urayize nabwo uzana experience uronse akanya umfashe gutahura ico kibazo nk'umuntu ankuriye carambaye ko ku buryo nabikoze mu nyuma ndankwa do plus sinzi ivyo wakoze ko wahisemo kaje hanze bo ikindi bwana cyo no guhanura kirazira ko hagira umuntu akudecidera ku ndoto zawe abantu benshi ninkaje bimvuga ni experience yiwanje experience ntayo nzi kandi hamwe abantu usanga koze ikintu kikamwankira agacebeza ngo nabandi babikoze bizobankira ugasanga rekaze birabandi canke abandi bakabikoresha inzigo n'ishari
kirazira yuko uha indoto zawe uzishira mu maboko y'uwundi muntu. Ukeneye gukora ikintu urakora research iwawe ushaka guhanuza abantu bose, mugabo kirazira ko umuntu umwe umubwira ngo uyu niwe agomba kukurangira iyo uja, kuko benshi ntavyo baba bazi, benshi ntavyo batahura, benshi nabo bafise iyo level ya ambition wewe ufise. Je ndibuka igihe nja i Zambia, naragiye ku muntu w'umudandaza akomeye cyane yaje Zambia, ndamubaza abana biwe bagiye Zambia mugihe bagenda gute. Yambwiye ngo none wowe ngo urafite amafaranga kuja nayo kugarukana, nabwo ku gatima je nayashika nose ndayafise, ivyo kugarukana sako sivyo, cyo kibazo mvize. Ngo urabona ngo ugiye ngo ushobora gushika ngo bikanka ngo ugaruka ngo urufungo n'imiburi buri ko ufise ntega bizoza. Umva harimo abantu babayeho neza batazi ko kwiyavantira bibaho, umugiye kumuhanuza akaguca intege, ico gihe no kuzuraraba yuko abo bantu bikora Mfete ari abantu bafise aventure muri bo. Ikindi harimo abantu baja hanze kubera amahigwe, yavuka na runaka, yarazinanye na runaka, yararonse scholarship bourse, agenda hanze, mugaso kwa kurusha ubwenge cyangwa kurusha guteka umutwe, ubuzima bwe bwagumye bworoha cyane, atazi ibintu byo kugerageza. Umubwiye kugerageza azi kudafise ahantu uzoshikira n'amafaranga uzojya naza kugarukana n'ivyo uzokora ugarutse, umenga umumenye umutwe agaca kudekuraja. Donc ntage umuntu akudekuraja wewe kuri ivyo wawe bo umuntu akwanse, I don't know. Ubundi Burundi burya bagukunda ho bitese no kubeshanya, ubundi burya turakunda nateze kubesha kweri. Anyway, mugira umunsi mwiza, bonne journée, au revoir.